Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije mu bisata bigiye bitandukanye, aho tuza kwibanda mu gisata ca politike, mu gisata c'amadini, tuze kugera kandi mu gisata c'intwaro. Hari vyinshi biriko biravugwa, ayo makuru rero ntuze kuyacikwa kuko harimwo ingingo zigiye zitandukanye zafatiwe abakozi bo mu gisagara ca Bujumbura. Abasenyeri bo mw'idini Katolika bariko bagira ico bashikiriza ku matora yimirije mu gihugu c'u Burundi, ndetse bagahamagarira abarundi kwirinda ikumirana. Idini Katolika ry'u Burundi rero rikavuga ko rirajwe inshinga nuko amatora yoba ayigenga arimwo umuco kandi yisanzuye, niko vyanatangajwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana. Tuza kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye yoba yarashikirije kuri politike hamwe n'amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka Manuel Sinzohagera asaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwirukana abakozi bose. Ese abo bakozi boba ari bande? Boba bajejwe iki? Boba bagirizwa iki? Muri aya makuru turaza kubigarukako, turaza kurabira hamwe kandi imvo yatumye yandwi Perezida Varisito Ndayishimiye yategeka ko abakozi bose bakora isuku yoba itarakozwe neza. Hari inyishure y'itomo ya Daniel Girasi Ndabirabe n'umukuru w'inama nshingamateka, turaza kubigarukako. Abenshi baribaza niba isoko nkuru ya Bujumbura yoba yarakubuwe, turaza kubigarukako. Tugaruke kandi ku ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ingene rihabwa agaciro uko kangana, byose rero twabibateguriye. Turi kuba mu ngo ku itariki ya 18 kwezi k'umunani 2024, aho uherereye hose ntuze gucikwa, twabateguriye vyinshi muri aya makuru. Niba utari wafyonda kuri subscribe canke sabone, fyonda ko kugira ngo uronke amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Idini rya Gatolika ryifuza ko amatora aba mu bwisanzure, rigahamagarira abarundi bose kwirinda ikumirana. Idini Gatolika mu Burundi rero rirarajwe inshinga nuko amatora yoba ayigenga arimwo umuco kandi yisanzuye. Nako rero vyatangajwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana, mwungere mukuru wa Diocese Gatolika ya Gitega kuri uyu wa kane. Ni mu gihe rero hariko harahimbazwa umunsi mukuru wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya ku mutumba Mugera hagati mu gihugu c'u Burundi. Musenyeri Bonaventure Nahimana akaba yarahamagariye abanyagihugu b'abarundi kwirinda gusotorana mu matora yimirije 2025 n'ubutumwa bubirugwanko kandi bitaba amatora mu ntumbero yo kuronka ivyo mwemerewe n'amategeko. Umwungere rero akaba yaratangaje ko idini rya Katolika rirajwe inshinga nuko amatora yoba ku mugaragaro, adakumira umuntu n'umwe kandi akaba mu bwisanzure. Umusenyeri mukuru wa Gitega rero akaba arasavye umurwi ujejwe amatora seni kwigenga. Idini Katolika mu Burundi rero ikavuga ko ryatanguye guhimiriza abo rirongoye n'abarundi kugira ngo amatora azobe ari mwituze, bicira mu nyigisho zo guhimiriza urwaruka mu diocese yose mu gihugu. Twaratanguye kubabwira ko bokwirinda gukumirana, kwigisha ukuri n'ubutungane vy'urufunguzo rw'amahoro. Niko rero Bonaventure Nahimana yatangaje. Indongozi z'u Burundi ngo zihamagarirwa kubahiriza agateka kazina muntu cane cane mu gihe c'amatora yimirije. Ku ruhande rwayo ishengero rya Gatolika mu Burundi rero ngo rizohingishanya kwibutsa abarundi gushira imbere urukundo, amahoro, guhariranira, gusubiza hamwe no kugira ubumwe mu kibano. Kuri wa 15 Myandagaro indongozi nyinshi z'u Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'icegera ciwe Prosper Bazombanza bari bashitse aho i Mugera, bumviriza rero kuri ayo majambo yatangajwe n'uwo musenyeri ku nshuro ya mbere yo kuva ashikiriye ubutegetsi muri Ruheshi 2020, bivuye rero ku rupfu gitumbuka rwo yasubiriye Petero Nkurunziza. Ndayishimiye ntiyafashe ijambo muri ico gikorwa, yumvirije rero ivy'abandi bagiye baramubwira. Mu bindi twabateguriye, umukuru w'inama nkenguzamateka Manuel Sinzohagera asaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwirukana abakozi bose bakora mu vy'isuku ngo batabishoboye, maze hakarondera abafise ibikoresho bigezweho kandi bishoboye. Ibi
yabishikirije rero kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 17 Myandagaro 2024 muri zone ya Kamenge. Kuri uyu wa 17 Myandagaro rero umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bakora ibikorwa rusange muri zone Kamenge quartier Mirango ya kabiri, aho bose rero bagarutse ku kibazo c'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Emmanuel Sinzohagera rero arongoye inama nkenguzamateka akaba yarahamagariye abarundi bose gukingira ibidukikije kuko biri mu bigize ubuzima bw'abanyagihugu. Warongoye inama nkenguzamateka akaba yarasavye n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko yoshiraho abakozi bakora isuku abishoboye bafise n'ibikoresho bigezweho maze abatabishoboye nabo bakabogozwa. Emmanuel Sinzohagera ko yaratanze akarorero aho bamwe mu bakora isuku mu gisagara ca Bujumbura usanga bakoresha ibimodoka bishaje bigenda birasanzaza imicafu mw'ibarabara. Nayo ku kijanye n'ikiza c'indwara y'akaranda k'inkende, Emmanuel Sinzohagera agasaba abanyagisagara eka mbere n'abarundi bose kubahiriza amabwiriza y'isuku hamwe n'impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro. Aho rero turahita tunagera no kuri ya ndwi yahariwe isuku. Ese yoba yaragenze gute? Mu mpera y'indwi iheze aho yariko arakubura ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu Bujumbura, Perezida Ndayishimiye yatangaje n'ishavu ryinshi ko indwi yose abakozi ba leta batazinjira mu biro kiretse abaganga n'abacamanza. Abakozi bo mu biro bose rero yarabarungitse gukora isuku, yanongeye kuko abizi ko abarundi bakunda amakonje aca avuga abakuye mu biro indwi yose kugira bamaramare bamaze kubona umwanda bakoreramwo. Mu ntango y'iyi ndwi twari twavuze ko iyo ngingo yo kwitwararika isuku ari ingingo nziza, ariko ko mu gihe ata politike y'isuku ikozwe ataco vyomara kubivuga gusa. Shira mu ngiro rero iyo ngingo ya Perezida Ndayishimiye vyari guhinduka guhagarika igihugu cose. Daniel Gerase Ndabirabwe yatanze inyishu itomoye. Kuwa mbere uheze rero n'inzego nka zose z'igihugu zaritavye akamo ka Perezida Ndayishimiye. Hari amabiro menshi yiriwe yugaye, hariho beri, hari amaposta, hariho trako n'ahandi. Hari abandi rero bugaye gushika isaha 6 canke 8 nyuma y'umutaga baca barakora. Hari ababwiye abakozi ko bukeye kuwa kabiri bazobandanya isuku ariko ntivyubahirijwe. Bake cane rero basubiriye ivyo bikorwa. Kuwa gatatu rero ho vyasa n'ivyibagiwe. Inyishu nziza rero mu rupfasoni yatanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yarifatikanije na bamwe mu bakozi b'inama nshingamateka barakubura amababi akoroka ava ku biti, aca atangariza abamenyesha amakuru ati twebwe ntitwarindiriye akamo k'umukuru w'igihugu kugira twitwararike isuku. Mu nama nshingamateka twarondeye ishirahamwe rikora ivy'isuku tugirana amasezerano, niyo mpamvu mubona twebwe agoma ari heza. Vyoba vyiza no mu zindi nzego bikoze gutyo. Bukeye mu nama nshingamateka baciye bisubirira mu kazi ukuri kwamye. Amajambo ya Gerase Ndabirabe asigura vyinshi. Mu ncamake yagize ati tukerezwa kumenya gushiraho abajejwe ivyo bikorwa vy'isuku maze ayandi mabanga y'igihugu akabandanya gukorwa. Ibaye rero imvugo y'urupfasoni kubwira Perezida Ndayishimiye ko yatangaje ingingo atiyumviriye neza. Soko nkuru ya Bujumbura ese yoba yarakubuwe? Hari uwanditse agira ati twumvise Perezida Ndayishimiye avuze indwi y'isuku tuca twiyumvira tuti ubu yemwe ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hagira haze hakorwe. Twarumvise mu mezi aheze Bob Rugurika avuga ko urya mwanda ufise ico upfana n'ibintu vy'amangetegete y'abategetsi. Tuzi ko igihe co kuvuguruza Bob Rugurika kigeze, ariko twaratangaye nta na kimwe cakozwe kijanye no gusukura harya hantu. Ivyaho birateye isoni kubona umukuru w'igihugu avuga indwi y'isuku mu gisagara, kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu yama avuga ko yahawe n'igihugu ca Turkiya amahera yo gukora isuku, mbere akaba ahora aza gukubura mu gisagara. Kubona umukuru w'igisagara yama yatunganije ibikorwa vy'isuku ariko akaba ata n'umwe yigera atombera hagati mu gisagara hahoze isoko nkuru, ni ibintu bisiga ubwenge. Mu ncamake baravuga isuku ariko bakubaka igicaniro c'umwanda hagati mu gisagara. Nta nyishu twaronse rero twoho uyu muntu yogize ico yandika, ariko ivyo avuga biranakomeye. Ni gute rero hatunganywa indwi y'isuku bw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko ntihagire igikorwa kijanye n'ikibanza ca mbere umwanda mu gisagara ca Bujumbura? Si ijambo ry'umukuru w'igihugu rihabwa agaciro kangana gute? Javu Perezida Ndayishimiye rero yavuganye uburemere bw'amajambo yakoresheje vyaboneka nk'itegeko ridasanzwe atanze. None vyagenze gute ngo yandwi y'isuku ntiyubahirizwe? Ubwo we nyene yarubahirije ivyo yivugiye? Yoba wenyene
yarahagaritse ibindi bikorwa afata abo bakorana baja mw'isuku. Mu gihe rero abandi bategetsi bamubonye kuva ku wa kabiri nyene kubivuga bivuyemwo burya bari kubandanya gute ivyo bikorwa vy'isuku. Mwehoho yo yari yategetse iyo bikurikizwa Burundi bwari kunguka iki? Ubuzi bwose buhagaze munsi umwe gusa, ibipfa birengeye kure amafaranga yakoreshwa mu guhemba amashirahamwe yo gukora isuku. Iyo bigenda gutya indwi yose ho ntawuzi igiciro n'ingaruka vyogize. N'ingingo rero ivugwa mw'ishavu itiyumviriwe ni na mbi cane, aho gukiza irica. None perezida yoba yarize neza ingingo yiwe? Inzego zimufasha zoba zaramufashije kwiga iyo ngingo? Ikindi kibi c'iyi ngingo ni ingene n'ijambo ry'umukuru w'igihugu rirata agaciro. Iyo benshi rero bamwumvirije kankama bagira bati ni mu mwihoze gato, ejo azoba ageze kuvuga ibindi. Mu kanya ka mbere abakozi barigira bamwumvirije bo mu nyuma bakibananiza ivyo bahoramwo ataco binona. Nivyo vyanabaye no kuri rino jambo. Kuwa mbere abategetsi bareretse Ndayishimiye ko bamwubashe, kuwa kabiri naho bamweretse ko batemeye ivyo yavuze. Noneho bahagiye gukurikira iki bijanye n'isuku? Ni uruhe rwego rujejwe kubikurikirana? Impanuro ya Geras Ndabirabe yo gushaka amashirahamwe akora isuku mu bice bitandukanye yoba izokurikizwa? Reka tubitege amaso. Reka banywanyi bacu rero tubakengurukire cane ko mudukurikiye muri ibi twari twabateguye muri iki gitondo. Turaza kubana uyu munsi wose, ntimuze gucikwa mu ngingo n'amakuru hamwe n'ibiganiro tuza kubagezaho uyu munsi. Imana ibahezagire.